Umukenyezi afise uruhare rudasanzwe mu iterambere. Ni inkingi y'urugo n'igihugu. Ni karahara mu ruganda ntibacura. Naho biruko siko biboneka mu mihingo myinshi y'igihugu. Kenshi mu kibano bivaye n'inzitizi zitandukanye, umukenyezi arakumirwa gutyo ugasanga yikumiriye. Ivyo n'izindi ntambamye zihanze iterambere ry'umukenyezi nivyo ikiganiro abahizi b'iterambere kizoza kiraciga nino mu guha ijambo zimwe mu ntwari z'abakenyezi zafashe ya mbere, barengera izo ntambamye, babera akarora abandi mu kubatahuza no mu kubibutsa ko ari bakirumara. Abahizi b'iterambere akaba ari ikiganiro muzoza murakwirikirana kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi iri kuri Star Times ku numero 106 ku misi y'Imana, misi yose igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Muzogisanga kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook na YouTube igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. Abahizi b'iterambere ni ikiganiro gifashwa mu mugongo n'ishirahamwe Search for Common Ground biciye mu mugambi wayo tuyage gufashanyisha ry'abanyamerika USAID. Bakunze ba BTV ndabaramutse cyane ndabahanikiyaze mu kiganiro abahizi b'iterambere, ikiganiro musanzwe muzi ko gica ijya nino inzitizi canke intambamyi ziba zihanze abakenyezi basanzwe bakora urudandazwa njabukambibe. Musanzwe mubizi guhera mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka twaragiye turakora ibiganiro bitandukanye na cane tuja mu ntara zitandukanye zisanzwe ziri ku mbibe bihanahana igihugu cy'u Burundi bihanahana n'ibindi bihugu. Twagereye turumva turaca ijya nino urumva umukenyezi ahageze mu runo mwanya na cane ico amaze guterera mu gihe ca none afatiye ku rudandazwa abasanzwe akora dusanzwe tumenyereye mu gihugu cacu ariko rudandazwa njabukambibe. Uyu munsi rero nkuko musanzwe mubizi aho twicara ndetse na bamwe basanzwe hari ico ariko barabikorera canke hari impanuro ushobora gutanga canke hariho benshi basanzwe batahura vyinshi mu bijanye n'ubwo rudandazwa rw'abakenyezi basanzwe barakora urudandazwa njabukambibe tubaza guca ijya nino. Uyu munsi rero nkanabibutsa kandi kw'ikiganiro abahizi b'iterambere musanzwe mugishikirizwa na BTV kivuye mu mugambi tuyage wishira hamwe Search for Common Ground rifashwa mu mugongo na USAID. Uyu munsi rero abatumire utinabahe abatumire uyu munsi dusanzwe dufise abatumire bahiye, abatumire vy'ukuri badasanzwe. Twaba dufise Apotre Ambassadeur Isidore MBAYAHAGA musanzwe mumenyereye vy'ukuri, asanzwe ari umukozi w'Imana kandi asanzwe ndetse ari n'umuyobozi mukuru wishira hamwe Onato. Tubashimire cyane tunabahani ikaze. Bakoze kugira kandi natwe tubategura. Yego turi kumwe kandi n'usanzwe aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe ACTF, ishira hamwe sanzwe rihurikiyemo abadandaza bakora udandazwa njabukambibe, akaba ari Havyarimana Thierry. Ndabaramutse cyane ndabahani ikaze. Murakoze cyane ndabara. Yego tukaba turi kumwe ndetse n'umushinga naye ari kumwe n'umukenyezi wiwe baberewe cyane. Turaza kumva intahe yabo nibaza kwiza kubiryosha uko bitandukanye n'ivyo dukunze kuba twumva cyane. Tukaba turi kumwe n'umushinga nahe ari duhera ko Harerimana Hassan. Ndabaramutse cyane ndabahane kazi. Yego murakoze cyane. Tukaba turi kumwe kandi n'umukenyezi wiwe asanzwe ari wakora urudandazwa njabukambibe. Muraza kumva vyinshi kuri we, asanzwe ari niyo rukundo. Ndabaramutse cyane ndabahane kazi. Ego siyo kuba ikaze rero mwese musanzwe muhurikiye muriko murakurikirana ikiganiro cacu muri ahatandukanye, haba mu gisagara ca Bujumbura, haba mu bihugu bibanye ndetse haba no ku mbuga ngurukana bumenyi za BTV Burundi. Tubandanya ndetse tunatangura n'ikiganiro cacu twinjira mu idonido kugira twumve nuko nemeje kubibabwira umushinga nahasanzwe ari umukozi w'Imana, ariko uyu munsi nibaza ko babona cyane mu gicapo cyo umukozi w'Imana ubwo uyu munsi kumva, ariko benshi baza kuvyumva mwebwe nubwo mutarabakera cyane ariko uyu munsi ikibazo dufise uyu munsi ni ibibazo bihanze abakenyezi basanzwe bakora ubudandazwa njabukambibe. Akaba ari ikintu kishasha mu Burundi aho twabanze ko umukenyezi asanzwe abari uwo mu rugo bivaye n'amazina basanzwe afise umugenzi wanzu niki. Rimwe asanga nyene baciye biha akarimbi canke n'abandi bose ikibano carabahaye akarimbi. Nka mwebwe duhereye mukicaruka ndetse no munsi mwakuze mwumva ko umukenyezi ari iki akwiye gukora iki agarukiriza mu bisanzwe muramwumva yuko hari ibyo byivugo by'abakenyezi mpanumva bavuga ko
umukenyezi ari amaboko igihumbi musanzwe ijambo risobanura yuko ari umukozi cyane ateza gukora agakorera urugo rero nibaza yuko ugiye kuraba kuva na kera umukenyezi agiye kubaka agashika mu muryango kanaka ikintu ca mbere bamuha amaze kuhamara indwi bamwereka hazorima rero bamurabira ku bikorwa kugira babone ko ari uw'igiciro ugiye kuraba rero nubwo mwavuze ngo ntituje cyane mu by'Imana ariko mu gitabo c'imigani igice ca 31 uhereye ku murongo w'10 gushaka kwa 14 haravuga ngo umugore w'igiciro kinini ngo ameze kujya kwa mato y'abadandaza ngo indya naho ziba ziri kure hakurya y'imbere baragenda akazizana akagaburira umuryango aho rero iryo jambo novuga rihuye na runini ko baturimo rero nibaza yuko abantu ko muvuze batabyumva yuko umukenyezi yarekuriwe kurenga imbibe z'itongo ryo muhira akaja kuronderera umuryango agafasha n'umushinga ntahe wiwe nibaza yuko abo batabyumva bafite ibindi bibazo umugabo nibaza yuko aho genda bize bigera ndibuka yuko na mama kera baraja kurima nk'iwabo gasanga aja mukama komine 3 canke 4 akazogenda kimbura kamara y'imisi 3 canke kamara y'indwi 2 akazozanya ibyo turya kandi nta makenga aba muhira kandi abari ngaha muri indi kandi yashika bakanamushimira ko yabaye umugore w'intwari akaja kurondera ibintu bifasha umuryango ande woro yo muryango hirya y'ibyo umugabo canke umuryango arongowemwo wamweretse rero nibaza yuko ahubwo abadamu bafise ibyo byiyumviro byo kwiyumvira yuko bogira icyo bafashije mu ngo bakarenga n'imbi bakaja kuzana ibintu bituma bafashanya kurera abana gutunga umuryango n'umushinga ntahe nibaza yuko atabindi bibazo byo mu rugo hagati bihari biri hagati yawe n'umugabo byo kutizerana n'ibindi nibaza yuko abagore ahubwo bakwiye gufatwa mu mugongo ego murakoze cyane muduhaye by'ukuri intangamarara nziza kandi yuzuye aho mu mwanya tuza kubyinjiramwo neza cyane mwebwe Thierry musanzwe murongoye imbere y'amategeko ishira hamwe ACTF usanzwe rihurikiyemwo abakora udandazwa njabukambibe twagiye turayibona kuva tugitangura ibiganiro byacu ikiganiro c'abahizi biterambere mbega muravye namwe bwo uno munsi nkuko nyene mugitangura canke nuko vyari ubwa mbere mona vy'ukuri uburenganzira canke gukora kw'abakenyezi n'abagabo musanzwe bahurikiye hamwe mbona babikora cyo kimwe murakoze uyu munsi ibintu byarahindutse uyu munsi turabishima ko abakenyezi abapfasoni uyu munsi bakora udandazwa bisanzuye kuko tugitangura ishirahamwe siko byari bimeze benshi barababuza bakavuga ati niwagenda ugiye mu bibi ugiye muri ibi ariko uko bagiye baronka inyigisho uyu munsi murabona ko muravye ku mupaka ku mafrontiere namwe murahura barumvise ntahe nziza yuko abadandaza abapfasoni bakudanzwa neza kandi bakubahizwa no mu ego tukiri mu kigano nyene turacabona ko ari intambamyi zimwe nkamwe bwo mu musanzwe muri hafi yabo mubona ko intambamyi ubunyi ziba zikihari cyane abarizahe nubwo nyene impinga novuga ibimaze gukorwa ari byinshi cyane nk'uno munsi bikunze kwibonekeza navyo n'ivyaye ego impinga yacari ndende niki kuko muravye abakenyezi uyu munsi bariko barijukira cyane ubudandazo ndengambibe ugasanga rero abagabo bose bavyumva nico gituma twamiza ko duhanura twigisha twarashinze igisata kijejwe abapfasoni kugira ngo uwo mupfasoni abajejwe azaragenda ahura nabo abaganiriza natwe tukaraba abagabo babo tukabereka yuko urugo ari babiri kandi abo bapfasoni nibo bakora urwo rudandazo ndengambibe nibo bafise uwo mwete cyane kuko turavye nko mu Burundi nibo benshi mbere no mu bihugu duhana imbi usanga aribo benshi mu ntara zimwe zimwe cyane cyane nk'izigereye Kongo nk'abapfasoni usanga ari 90%. Rero ntitwovuga ko ari byose vyera ariko tubandanya twigisha ariko tubona ko bikagenda neza. Ego murakoze cyane birumvikana ko hari intambwe ndetse iyo ntambwe ikaba yibonekeza no ku mushinga ntahe n'umufasoni we sanzwe turi kumwe uyu munsi mwebwe nk'umushinga ntahe n'urugo umukenyezi wanyu asanzwe akora urudandazwa njabukambibe kandi ni ibintu bitoroshe tumaze kumva ko bitoroshe nka mwebwe nka Hassan akibabwira akirutanga kurukora mwavyakiriye gute mu hafi gute? Kuri bitari byoroshe cyane twebwe twabajene ntabwo turabajene turabasaza mu bandi. Okay. Bene mwavuze ati noneho ni ingeso yadutse yakimbagiye yarambara yuko ari surprise agomba kumurira
kugurira wewe yakoze mu buryo butangaje numva nambara kujya rero bivanye na kujya kuntu twabanye byo mu budandazo rero nakunda bingiye ko tumazemo amezi tubanye udandazo bisa nuko narwagaritse rero ubunye nagenda subiremo ati ndagenda kurangura hanze kugira ngo turabe ko urugo gutera imbere uno munsi aho udashobora kwihangira guhambira gufasha kuhahangira ari ikintu numva umenga ni ndo tubijewe ko cyane cyane nk'abagenzi banje narigeze kuba numva babigize babirukana none ejo hari umugenzi wanje n'umunsi n'ijewe umutima wanje ndivuga ati cyo mbona no gukorera mbona nashobora kugira ati mugira iyo surprise uze kuri ndashobora kumva amasaha ndapanga rero niho yacaca bugufi ndabyihorera ariko niwe birabandanya umusubira kabiri tuvuganye ibyo arazana gwete gwiwe canke ukaratasi yateguye ibintu nshaka gukora mbona yuko ahubwo icyo yifuza kubana icyo nashoboye kumubwira namubwira ati gamu kimwe akazi kawe noneho mworohereje na gato ari bwa mbere ariko ntiyabyumvise yabandanyije ategura ibyiwe rero nanjye ndajyana ndiyumvira ndavuga ibigekoro uwo nabajije cyangwa nasabye impindutse y'impanuro yarambaye yuko je nkore ibyo umutima wanjye wifuza ariko nkaraba ishaka karabishiramo mbona reka mbaye ndabe ibyo wenyine ahitamo nanjye nyuma cyo gukora hama mu nyuma murahavura muramwemerera nyine byagenze yarambariye ati ko tugira abajene made abana turagira kibira cyoroshe fasha ubwo busha twabanye twizeye jewe navuye navutse mu byago kijijwe kandi niyumvira ko ndagukunda abandi bose nizera kujya wagize bwa mbere ngo tudandaze kandi usengere udandaze neza fashe kumubwira kirije cyose kizogenda neza wow mucamake nubwo ari nk'ibyo ego mwibwe umushinga ntawe wanyu ntayo ko araborohereza cyane mu ntango kandi n'ikintu by'ukuri mufise ku mutima biranumvikana mwawe mubwiye mu rupfasoni murabimusigurira ko mugira icyo mutereye nkamwe mw'uyu mwanya atari ko arabyumva kuko hari abakenyezi benshi usanga bagiye guca berekana n'ingeso itari nziza cyangwa usanga bashatse kuvuga ati none uranze ko icyo nterera ngaha anyu mu rugo ni usanga abivuze mukundi nkamwe mw'uyu mwanya akiri ko aravuga ati cyo kuri sida byumva arindira mwavyifata mu gute sinachafata umwanya ngo mbonye nambwiye ngo ngende mubwire ndavuga ati mana nyamba wone bibi fasha basi worosha umutima wiwe kugira ngo nanje nkora amaboko mu urati nyine uko bigoye akora wenyene naje naguma nicaye ngaho mbese mujye mariye umva nyene byarantetse ngaho ego bahava baza kwiyumvira ati noneho no munsi bihagaze mu gusenga bihagaze mu gusenga abantu bose bahuye n'ingorane zo kuba batariko baroroherezwa mu rudandazo rwabo sinzi urongoye nyine ya CTF sinzi hava bashira message ati bani mugene musenge ntimuze cyo mwemeye ariko ngaze yaza kubyumviriza mwebwe by'ukuri musanzwe muba hafi y'abantu no mu kibano murazi by'ukuri imvugo abantu kenshi bakunze gukoresha rero nk'abenshi twaza turumva ko batoroherezwa mu kibano babwirwa amajambo menshi nk'umukenyezi ati abajambo mwemwe nikaguru karabeba byananiranye yatanguye kuruta urugo niki ariko ugasanga ni ibintu biba bitoroshe mbega bivanye na ko hakungena umukenyezi yakuze kuguma mu rugo kuguma hafi niki rimwe bivanye n'imvugo nacavuga nta gicapo umuco mubona nk'uko umengo yaza umugore atanga kugumuka imwe cavuga ati none ntagiciye bugufi nakiri hariya nyine umujambo ry'Imana tubwiye ati umukenyezi ategerezwa kuba ciye bugufi
oya nibaza yuko iyo umudamu yabaye nyene umuntu bavuga ko ari kaguru karabeba ni umuntu agenda ntihagire icyo azana akazana isaku gusa ataco yagiye gukora ubu batagira amaragamo akaba n'ico amaze muhira gusa ubona ko ari ukuguma yerera gusa mugabo burya abagabo nuko batabimenya nico maze kubona kinini cyane kibabaza abapfasoni iyo umupfasoni umuzigiye mu rugo ukamuzi icyo akora kandi yagishaka ndabona yiyumvamo ko asuzuguritse kubera ataca ari karigiza mu rugo kandi hariho n'abagabo bamwe bamwe iyo bahaza canke bikabagwa nabi ishavu rikabakora mu mitsi hari gahe bimutuka akamutuka nyene yuko byose ari ukwicara ngaho gusa akamuzanira n'ibindi bijambo bagerekako rero nibaza yuko ahubwo bakwiye kubyumva kuko aho bamaze kubyumvikana umudamu akagisha inama umugabo wiwe ahubwo umugabo akwiye guca amufasha kumugira inama kugira ico kintu mu byo ajya gukora nimba ari ibintu byumvire yomwongererako kikagenda neza yobimuha hanyuma ikindi naco twobwira abadamu hariho utugorane ngira tumwe duhora tuba hariho abagore bamwe babo si benshi usanga mu gihe azanye amafaranga muhira amaze kubona yuko nawe afise ibyo atunze mu rugo aca yibagira ko ari umugore agasanga agomba kuba umugabo woro mu rugo nta mitwe ibiri baho umutwe n'umwe kuko ikintu cyose kigize imitwe ibiri kica giciye igihumbi ugaca usanga rero kwa kumvikana gikubayeho kubera yagiye kuzana ubutunzi mugabo uje gusuzugura umugabo ntabyemere umugabo mu gihe babyumvikana nukuri umugabo je cyo nababwira hari n'ababwira yuko bababwira ngo umugore agiye kudaraza hanze azoja mu busambanyi ahureho n'abandi bagabo burya arinze abikora nubwo mwa muri kumwe ngaho muhira aba yabikora kandi ntiwumufata mugabo ikintu cyubaka urugo bwa mbere no kwizerana ukamwizera nawe akakwizera hanyuma ukamureka agakora ukamutera intege nibyo nibaza yuko rero abantu usanga bavuga amajambo atariyo je narabayeho bwa mbere hoho ntakora madamu wanje wakora wenyene tukigira mariage je bankuye mu kazi jise nkiva gusinya muri etasi udufaranga twose nari twari twaheze mugabo urumva agashahara gatoya ka madamu niko katumye ntasuzugurika mu bandi bagabo yaragenda agakora nta n'uwamenya yuko je ntakora kuko yarafata neza muri uko duhera dukeya hanyuma urugo ntirusuzugurike agasuma akananyambika ntibabimenye akampa n'agapfana nja kubera mu bandi murumva rero ni byiza kuko iyo abantu bahagaze ku maguru abiri uko umugabo n'uko umugore urugo ruhagarara neza kuko kumwe yo gucumbagiye ukundi kubana yakugenda rero nibaza yuko abagabo boheza bakuguruka mu mutwe bakarenza amaso ibyo babwirwa n'abandi kuko mu bisanzwe iyo wigishijwe n'uwananiwe nawe urananirwa niko bimeze rero nibaza yuko ingeso y'urugo ntiba ku rundi umutima w'umugabo n'uw'umugore bagiye hamwe bakumvikana bakaja inama ku kintu ntabyo kuja kuyora yandi majambo hanze yizera wiwe ahubwo amushigikire hanyuma bakore bahuriza hamwe kuko nakare ibyo bazaye byose mu rugo byayo by'umugore by'umugabo iyo bahuza n'iby'umuryango n'iby'abana rero nibaza yuko ari uko je nabyumva murakoze cyane musanzwe ibyiza byategerezwa kuba gutyo onye kuko iyo umugabo n'umugore bamaze kuba hamwe bose bategereza gusehurira hamwe iyo bigiye gutandukana nizi njyane muca murumva hamwe musanzwe murongoye ishira hamwe ya CTF imbere y'amategeko nitwa ivyo bibazo namwe muraza murahura navyo mwebwe mubarongora gute kuko umuntu ahanzwe n'ivyo bibazo byose nibaza ko namwe guma musanzwe mubarongoye hari ivyo mushikirwa navyo hariho nka bamwe hari ubuzi nyene usanga umuntu arimwo ugasanga inyifato yo mu rugo irafecta akazi kiwe ukaburongora umuntu ukabona ingeso yo kwidafashe by'ukuri idahuye ni kire nka mwebwe musanzwe mubarongoye ni yihe nyobozo nyene bahari kuri ico approach avuze burya turafise inkahi nyinshi z'abantu babicaranye bakumvikana bagakorera hamwe uyu munsi ushitse mu ngo zabo biraryoshe cyane aho umugore usanga yarubatse inzu yaraguze inka yaraguze amatongo ariko wasubira inyuma ugasanga umugabo mbere yuko abitangura byabaye ingorane ivyo rero birigisha abandi mu kibano kubyerekeye navyo ibibazo duhura navyo birahari cyane kuko burya abashinga ntahe rimwe barakara
kuko hariho nk'igihe usanga umupfasoni yaratevye akanamukubita rero yamukubise ugasanga yagiye gusaba indaro bwaca mu gitondo byo kumucura mu kirundi murabizi bigasaba ko turinda kuja guhanura tukarinda kugira amankete iyo yarari tukamwereka ko yagiye kurangura abo bahuye abamuhaye ibintu mbere abapfasoni burya bafise umwete kandi nibo banashoboye no gukora urudandazwa iyo rero abagabo bariko barabona ivyo rimwe rimwe yamukubise kandi batwara mu gahinga bigasaba ko turinda kuja kumuhanura kenshi barabiheba nubwo nyene bitoroha ko nkuko ari kuza apotre benshi bicura ko bagiye mu bandi bagabo ko bagiye mu bandi bagabo hanyuma ugiye mu rugendo rero ntubuzi ingene bigenda mu nzira hari igihe uja mu rugendo bigashika ntugaruke iyo utagarutse rero twebwe hari igihe batelefona ntazagaruke ngaho uwo muntu mutwara muri commerce ugasanga twamagura amatelefone ugatata y'ijoro uranyinjira mu rupangu ntagishika yagiye mu gitondo mugabo biba byamugoye cyangwa rero soko kanaka nkuko apotre bivuze ngo moki igihumbi akumva ati hari umuntu yari yampaye komanda ntegeza ko ndabimuhaye babiswa mu najera ni mujana mu gufasha kujera ingo cyane kuko yaba tutabijamwo nitwa tugeza nukuri murakoze cyane abaheje kubivuga neza musanzwe umuntu utanguye kumwika ko ushobora kuba aguca inyuma none umunsi mwa muri kumwe mwijoro mu gatondo mukazi uwo kazinduka mu mirimo niki ayo masaha nabiri ivyajya mu ntavyuza kumenya n'undi nziza kumenya mbega nka mwebwe mushingana ya San muba musanzwe by'ukuri nk'intango ibitoroshe hariho benshi bavuga ati nukuri amahera yiwe ntayo nzi rimwe bakunze kuvuga ati amahera y'umugore nayo mbona nakora sinzi ko agenda kuyikoresha mbona none ikora cyane ariko sinzi iyo yatwara yagize iki mbega ni muri babandi bacavuga ati uzirene ayo waciye uceze nagaha bikaba ibintu vyigahato niki kuko naco kiri mu byo bituma abashinga nayo batemera abagore babo ko bavuga ati ntaco mbona amaze ayo mahera mwebwe mwe mwanya mu vyifata mu gute murakoze igoro umwana isubira inyuma marira icyo natanguye bujyanye naravuze nti urererwa mera nk'urekuye mugati mpfayo kurekura yaragiye mani mu imbere aragaruka icyo azanye abishyira mu isoko abishyize mu isoko umunsi nagiye kumenya ko hari agaciro bifise ni igihe nabura ikintu bita hasho maze kubura amafaranga ashobora gusigira mu buryo abantu twita badufasha gutegura ambarira none bosi bimeze nk'umenga mabuja naco yasigiye njye nahise ngenda nambwira ati mabuja mravugana ariko nk'ugukina ndagenda ariko ngarutse undi narafunguye none ndamubaza ati none nagaro imfungwa nkuko je nzitata asiti no musi natanze ndamubwira ati muri bya bikorwa sanzwe nkora umuntu yaje ampaye amajana rero asigaye ngaye ujya muri genera maramaye kajye naguma niyumvira kumbure ngiragiye mu bandi bagabo kumbure sinzi ariko mbona ibyo tanguye gukora ibintu bishimishije ama hahetse ikintu namuze none udusubiraho ryari ikintu bwanje rero urumva ko ari ibintu nari ntakumva mucamagano bwanjye byari byoroshye ariko hagati naragenda cyahura ahubwo nanjye mbona ati none ko atanguye kumusoka mwa buno buryo nanjye ninaronka 500,000 cyangwa ndabongereza kugira ngo ushimishije ko aheruka kumbarira ati none kitego amafaranga runaka ushobora kubona agaparsera wow nugo rugeze kwiza rero nuko mucamake niko ubunye yongera mugani no kubagabo bameze nkanje nari twatanga ushobora gusanga nabo bari bitwara cyangwa ariko bitwara nuko yuko ema bari kure abagore babo bizere ko niyo musize muhira ushobora kumenya dasigara nego nubundi niba ugenda kwa mtundu ushaka takufungura biti saa 6
bikugirayo kudagushobora kumenya ibyo yasigaye kw'icyo cyizere nyine usiga umugore wawe muhira rero numva yuko icyo cyizere nyine wogira umugore wawe nawe akagenda murakoze cyane tunayibutse mu bisanzwe ikimushinga ntahejeje gushimikira ko ni muri bwa buryo bwo gufasha cyangwa guherekeza umukenyezi mu migambi yiwe yose aba ariko arakora kuko ntaco aba agiye kuyikorana wenyene ico aba agiye gukora no kugira mushobora guteza imbere urugo ndetse mushobora no gushikana ahandi hantu ejo mushobora kuhagura ico kintu canyu mugatanga ubutsi urumva mu muri ko murafasha cyane nka mwebwe ubwa mbere ntiba vyoroshe mu nyuma arabashigikira munarose n'amafaranga avuga ati twongereze wa mutahe hamwe bwo mu mwanya rero mucyo mwijera gute ndazo urugo nako kazi umushinga ntahe kuko ari benshi bica bigenda bigacanganikira ko hakagira ico usanga batariko barakora neza kandi urumva icyo gihe twari abagenda marimo n'abana barahari hari igihe rero nk'umwana ashobora gusaba akantu gisukuye urumva rero ushobora guhera abafise ndagutelefona ati ujye mwacagiye urumva cyangwa nyine niyo bafise nayize yego nk'uko ubijera rero kuko hari benshi kubikorana ku buryo mu rugo atakiza kubura umushinga ntahe akazi kawe kataza gupfa kuko hariho benshi bavuga ati ibyo bintu sinzi ugaca usanga hariho abana ntakibaraba indero y'abana niki mubikorana gute mubi kubera bitahura turafashanya aha so ngo mugiye mugateba arabararaba urugo ndabutse ko turi mu kiganiro abahizi biterambere gisanzwe gica ijya nino ibibazo bisanzwe bihanze umugambi tuyage ni umugambi usanzwe uca ijya nino ibibazo bisanzwe bihurikiye novuga ku bakenyezi basanzwe bakora urudandazwa njabukambibe twagiye turayibona hariho kudashigikirwa mu muryango hariho gukorerwa amabi afatiye igitsina hariho by'ukuri kutumva neza ko umukenyezi yoshobora kugira icyo atereye mu rugo ugasanga biriko bizana cyangwa bitera intambamyi mu rugo cyane twavyumvise rero aho turi kumwe na apotre ambassadeur asanzwe ariko aradufasha kutubwira byinshi aba mu kibano kwibuka neza na neza ico umukenyezi ari ndetse n'icyo akwiye kuguma ari nubwo vyomera gutyo onye tunabandana ndetse n'ikiganiro cacu ngo nemeje kubibabwiye ko tumeganiro abahizi biterambere ikiganiro dusanzwe tuko duca ijya nino ingene umukenyezi asanzwe ari mu rudandazwa njabukambibe ashobora gushigikirwa ashobora guterwa novuga intege kuko twabonye neza ko hari intare nyinshi zitandukanye twagiye turumva z'abakenyezi bashobora kuba ariko barakora urwo rudandazwa bakagira ico batereye ndetse tunatera n'intege cyane abashinga ntahe nabo basanzwe ariko barabashigikira nk'uko nyine twavyumvise ari nk'agatahe canke n'iki bavuga ati reka twongereze wa mugambi ivyo uri kurakora kugira bitugirire ikimazi tugaruka ngaha ani ku mushinga ntahe apotre hariho benshi bavuga ati n'igituma ntamwemerera cyane ntagira iki ubu unyomenga ibintu byarahindutse rimwe kare twavuga ati amabakorerwa abakenyezi amabi afatiye igitsina akorerwa abakenyezi gusa ubu nyurasanga n'abagabo bari ko baraba mu ibyo bintu aho tuvuga tugiye tugumane rya jambo ni mwabivuze neza ati nta mitwe ibikwiye kuba mu rugo ikintu kimaze kugira imitwe kibigihume ni mu buryo bw'uko nubwo biba biri uko umuntu wese arakora mbwa kibuka ikibanza ciwe ariko n'umunsi tukabona neza nivyo uburenganzira bw'umukenyezi buriko buratera imbere ariko hariho guca tugifatamwo nabo gasanga tuko turarenga imbibe aho biboneka neza ko rero n'abagabo basigaye bahohotera bo nibyo n'uburorero buba hamwe si hose mu bisanzwe hariho abapfasoni usanga baguma bibuka yuko ari abapfasoni bagomba kugumana iryo teka ry'ubupfasoni mu rugo bakanyina w'abana akaba umufasha wa naka rero hari abandi bihenda ugasanga ayo mafaranga barayaronse umugabo aciye abahindura ivyiyumviro baciye babona ko nabona ari abantu bakomeye mu rugo bagaca bagomba gusuzugura abagabo ugasanga afata amaporogaramu ntamubariye niyo atagiye kudaraza nk'ibyo kavuga ati ndahandi hantu we ntacyo ufise uvugaho nzira hose ndaza ibyo bica bituma agira umutima mubi umugabo kandi ugasanga wa mudamu nawe ibyo atanguye gukora bituma
wa mugabo atamwizera ugasanga n'abana batangwe kugira impande bahagararako kuko narabonye urugo rumwe usanga umugore yagize amafaranga menshi agahitangura guteranya umupapa n'abana ibyo rero birabaho ubu bari umwaka winjiye aho muri urwo rugo ni ikintu kibi mugabo abantu bariko bakora urwo rudandazwa bakwiye nyene ko bumva bafite ishyirahamwe bahuriramwo bakaza bariyibutsanya yuko ibyo bariko bararondera atari ku gatwe kabo ari ku gatwe k'umuryango baronderera umuryango kandi bakibutsanya yuko bafise responsabilité canke inshingano ziba mu rugo ashitse muhira akamenya ko ari umudamu muhira nubwo yoba afise amafaranga ntasuzugura umugabo kuko nubwo yoba agomba kudepansa ikintu wazi hari abapfasoni nubwo yagomba kugura imodoka cyangwa nkuko yamubajije ati twogira gute urumva ko yagombye kumutera iteka ntaba ari waje kubaza parcelle muga yatumye umugabo kuko agira ati genda nimba ho bari agaparcelle ahantu tukagura ndavize amafaranga yari gushobora kwijana akayibaza ati agashavuga ati tora impapuro naguze parcelle akayiyandikako mugabo urumva yagize gwa rufasoni nyene guyiza ukuvuga ati reka umushinga ntagomba ari umushinga nta abari waje kubaza hanyuma bazovuga bati nakaraguze parcelle mugabo amafaranga azanye umugore bica bituma hakumvikana hagati y'umugabo n'umugore kugenda neza na wa mubano ukagenda neza cyane cyane kwa rukunda mufitiye rukaguma rwa rundi amakenga gahera rero muri ico gihe rero abantu bakwiye kuza bararaba umwe wese n'umugabo washaka n'abagabo iyo umugabo afise amafaranga hagira amahirwe muri sango ntacyo ba patro mu rugo oya nta mu patro ari mu rugo n'umugabo wa naka kandi unaka nawe n'umufasha wiwe ategeza kumenya ico asabwa agomba gukorera abo bantu bo mu rugo akagomba kubikora kandi nk'utagomba kubafasha abantu babakene bamaye wowe yashanze mu aterera uko ashatse oya arabafasha kuko ni responsabilité ziwe kandi akabubahisha kuko Bibiliya yatubwiye yuko umugabo akunda umugore mugamuhe n'icubahiro kuko hari umuntu yoguha ibintu akaguha amafaranga akaguha impuzu akaguha n'imodoka mugabo ukabona ko agusuzugura agusuzugurira imbere y'abana imbere y'abakozi imbere y'imiryango nubwo bimeze gutyo urabigenda mugabo ugendana umubabaro umutima rero itunga riva ku Mana nk'uko babivuga no guheza ibikorwa by'amaboko y'abantu muri iyo bivuye ku Mana bizana umubabaro rero no kuraba ayo makenga yose umugabo yogira ku mugabo aja ku mugore aja kudaraza hakurya y'imbibe umugore akaba ariwe wa mbere ayamumara nuko ni waja kudandaza wari ufise telefone yahora arabamwo gashoza bakwisamo amakode 6 avuga ati aha rero hari ibidegezwa hariho ibindi bintu akora ntabwo atagomba kumenya gerageza uko kuntu ko kuganira utuntu twose batuganire hanyuma anamubwira ati burya ngiye mu modoka iyi njyanye na banaka nibo turi kumwe bisumba ko umugabo hari undi muntu amubona i Buganda cyangwa Tanzania avuga ati burya rero yinjiye mu isoko ariko umugabo ameze kunuko iyo yagiye yabimwibwiriye uba wisetse kuko cyavuga ati narenda urumva rero ni byiza ko babwirana ukuri mugabo abagabo bagaragaza bashikira abadamu kuko mu bisanzwe abadamu bameze gutyo iyo umugabo amufise nta makenga agira ati naho nohwereje aravuga ati abana ntibazogwa ku ngoyi madamu wabo madamu wanje mama wabo ndabona ko ashobora kuzobatunga kubera aramenyereye gukora ico rero ni ciza cyo gutera intege abantu abamama bameze gutyo ahubwo bakigisha n'abandi bagoma bicaye imuhira bakabajana ati ngwino tujyana kwereka utwo ukora ni byiza neje kubwanyu ndabishigikiye murakoze cyane by'ukuri bamvuze ati n'ukuri umuntu ari hanze yego nakora ivyo ategerezwa ashitse mu rugo abe n'umugabo wa naka bisigura ngo uwo mugore nawe nyine amwiteze ko vyinshi amwiteze gushigikirwa naye twarumvise neza ko hariho ku mugabo no ku mugabo nyamugabo umugabo nyawe n'umugabo by'ukuri azi ico ategerezwa azi ico hamagariwe azi mu rugo ico akwiye kuba azi ahakwiye kuba n'ikibanza ciwe murakoze cyane tuja kubandanya ACTF twarakoranye uyu mwaka wose twarakoranye na cyane muri no mugambi muri abantu bavuga twakoranye cyane twumvise intahe nyinshi cyane zaho musanzwe murongoye kandi twarumvise ingene basanzwe bari kubaraba akarorero mu kibano cabo mbega ku munsi murinji z'abantu canke nk'izi ntahe zose muba mwumva abo murongoye batanga nko mu binyamakuru nk'uko nyene muba mwumva kandi ko ziko zirigisha abandi mwebwe bibaha ibyishimo byahe bibaha
ego bakoze biraduha ivyishimo kuko bica bigaragara yuko ivyo tuba turakora vyumvikana kandi biko biragira akamaro kuko wumvise nk'intahe bagiye baratanga benshi baranatubaza twokwinjira muri commerce gute twokwinjira muri gute hari ivyo twabonye imuhinga ugasanga benshi bariko barinjiramo kubera izi ntahe bumva rero biraduha intege bigatuma kandi wabaze tuti barinjira cyane uyu munsi turafise nk'abakenyezi ngira ngo wabashika nk'ibihumbi nka 3-4 muri uyu mwaka gusa bamaze kwinjira muri commerce muri udanzo ndengambibe abo rero nabo bariko bariga bivanye nuko cyane nabo bashinga ntahe ubu bariko batahura biroroshe yuko aza atabwo bafise yabonye kuri televiziyo ivyo yumvise akona kumushinga ntahe nawe avuga ati ni mugende hari ikintu apotsa heje kavuga ati umugabo yarungitse umufasoni kudandaza aravuga ati naho nopfa ico kiyo kiratuma abagabo benshi bavuga ati genda mu Rwanda nta wuzi ngene bizogenda muzorera abantu ukuri sino guhenda uyu munsi abafasoni turo turakira ni benshi cyane kandi n'ubu ndabatera intege baze ko turafise imigambi myinshi turafise amaprojet menshi tugomba gukora kwa abafasoni kugira ngo natwe tubone tubashikira aho ni mpore ego murakoze cyane tuko dusa n'abaja kurangiza ikiganiro cacu kandi ndabashimira vyo kuri gihe cyose mwagiye muraba mu biganiro vyacu munatubwira ko bibashika ku nyota na cyane aho twagenda turumva intahe nyinshi za benshi baza barakora ubwo danazwa mugasanga n'ikibano cagiye kirabitura bavuga ati vy'ukuri twereka aho guca twereka ico gukora tuja kurangiza nk'umushinga ntahe musanzwe vy'ukuri mu mushigikiye muri no rudandazwa rwiwe kandi twabonye ko atari ko biri novuga ku bandi benshi tuja kurangiza nka mwebwe rero ico muhanura cyangwa ico muterera abakenyezi ndetse n'abashinga ntahe bagenzi banyu kuko hari umwe twavugishije bwa mbere avuga ati hari hageze gatone namaze gufata ingingo y'ukwahukana kuko nako numva mingo ntavyo nza kwakira ivyo bintu ariko mu nyuma akaguma mu umutima utuntu ariko nta kintu kiryoshe nko kuba nyene hari kwisanzura kunyene nakumva ati dukwenda vy'umukenyezi arimwo na jewe reka twiruke ama dushire hamwe abana ejo bamererwe neza ubuzima bube buri mpore nka mwebwe rero tuja kurangiza impanuro iyo utumva inama y'abasoni wawe kandi uzi yuko ukundanye yuko ari ikintu cyiza kuko iyo ugasanga ubwiranye n'amafaranga ushobora kuba uremba ukwezi agashahara kawe usanga inzu baguma baduza bene amazu ugasanga ibintu by'ibifungwa bima biduga usanga rero agashahara kawe ushobora ushobora kugira inzu ubayemo ushobora kandi no kufungurira umuryango ngo ushobore gufungura kuhage urumva ko aba ari akazi umufasoni wawe yagusabye kenshi kugira ngo ashobore kugufasha biciye mu rudandazwa ndengambibe umva nawe ko uba wari hayikana ariko ushoboye kumwumva nkuko usanzwe umwizeye ukamurekura akagenda gukora ugasanga wowe kagashahara uzanye karashobora kugurira inzu ama nawe udufaranga ashobore kuronka akuye mu rudandazwa ndengambibe akazana akatungurira abana akanabambika nanjye ndetse nk'abamo kama agacupa nk'uko nyakubahwa ambasada yabivuze usanga biryoshye cyane ugasanga rero wari uzi ko ugiye kuriha inzu ugaca turi ku muganda usanga rero bigeze neza bishiyo nzu madamu azanye kagasahirizanyo urafashanye nawe afungurira rusakasiyo kandi ankora ashobora gufungurira abana ashobora kwambika abana nanjye noneho nkarongeraho kuko karinjira cyane umugabo atazi icyo umufasoni wiwe amaze ariko inyuma amajambo ego murakoze cyane ku mpanuro mwebwe umufasoni twumvise by'uko mwabyifashemo neza kandi hari umwe bavuze ati hari ucaza avuga ati yewe ntunkange ubu nagenda afise ico nterera mu rugo rero urumva nagenda avuga urumva gusa hari abantu benshi bakavyifatamwo nabi ko twumvise umwe kumwashoboye kumenya ingene mu bibamwo kandi akaba ari ikintu cyo kirahanga benshi bivanye na rimwe yuko hariho urugezo tuba turi ko mugasanga turiko twifata ukundi kuntu
kuntu hamwebwire nk'impanuro muha abakenyezi na cyane hariho nk'ababa barabujijwe kugenda mu usanga basigaye bamiriwe nabi n'urugo nta kanovera bagiye urugo nk'abo bose impanuro barakwiye abo babujije barakwiye cyangwa bihangana kuko urumva umugabo hari aho aba atabyumva kandi atabyumva ntakuzi kubona umugabo nyambara ikarubwiza kino kiganiro cy'ukuri akumva ni nayo yacu yaza kumufasha ingene yakura umudamu wiwe nawe agakura amaboko yego rero icyo nohandura nabo abantu batanguye ariko barakora numva yuko bageze mu rugo baba badamu basanzwe babadamu rero numva ko bubandana mugabo uwo bayoba yarafise nk'abagenzi hari igihe ushobora kutugira abagenzi badafise ingeso nziza bashobora kuba baramaze kuba ingare byarahindutse numva bo bareka hama bariko barubigenza kino kiganiro bakabandanya inzira nziza bo abagabo babo kandi no mu rugo bagakora uko basanzwe bakora baca bavuga ati ufise amahera menshi ibintu nk'ivyo rero numva menga ntituye kuba bagatekereza bagaca bugufi bakumvikana urugo rukabandanya rutekereza kuko ata mahoro ahari ego murakoze cyane tuja kurangiza ikiganiro cacu ndabibutse ko dusanzwe tuko dukorera ikiganiro abahizi biterambere c'umugambi tuyage ikiganiro gisanzwe gifashwe mu mugongo na Search for Common Ground ku mfashanyo ya USAID. Ndabashimiye cyane by'ukuri mwagiye murabana natwe mu biganiro byacu bitandukanye ariko sinoreka gushimira by'ukuri abo twagiye turakorana muri uno mwaka wose muri uno mugambi byabaye ibintu by'igiciro cyane duhereye nko ku bakenyezi basanzwe baheruke muri STF ku ntahe zabo twagiye turumva baragira tworohereza by'ukuri dushimira cyane ndetse nishira hamwe Search for Common Ground nabo nyene twakoranye cyane by'ukuri ni kiganiro novuga cyashize ahabona abo tutari twiyumvira ko bageze ku rugezo nk'ubwo bariko nk'abakenyezi twagiye turumva bubatse amazu bariko barafashanya aho twagiye turumva abashinga ntahe bashigikira abakenyezi babo bakeherekeza novuga mu ngendo zabo zose aho bariko baraja nkuko twagiye turavyumva na cyane sinoreka gushimira cyane abo twabanye muri kino kiganiro cacu novuga higano kidasanzwe kiza kurangiza novuga gifundikira ariko nizira ko ibiganiro vyizogenda turabandanya mu gihe muzaba muvyifuza muzobitubwira kugira vy'ukuri tugende twirerekana akamaro umukenyezi ariko arazana n'impinduka yo kwazana mu novuga mu gihe ca none kugira ntitubabone muri ca gishingo cy'ukumengo benshi basigaye ari ingari tuza gurangiza rero ndabashimire cyane apotre ambassadeur MBAYAHAGA Isidore ndabashimire cyane by'ukuri kuri kano kanya mwaduhaye mufite ibindi bintu byinshi muza gukora ariko mwemeye muraduha kano kanya na cyane ko twabumvise byinshi kandi biza guhindurana benshi aho twabonye neza ndetse munadukundiye tuze guhera no kuri iryo jambo mwahereye ko yuko umukenyezi mengo w'inkerebutsi n'ikintu kiri kure ajabuka mu gitondo nuvuga ngo ibihure cyane rekiregane cyane murakoze cyane turabakengurukiye ijambo muyikeneye twavuze n'iryo mu migani igicere cya 31 umurongo w'icumi ushikana ku 15 avuga ko umugore aroranye kandi w'agaciro kanini bameze nk'amato y'abadandaza kuko nubwo ibyo kurya byaba biri hakurya ngo arajya uhagenda akabizana akagaburira umuryango. Wow, rero birahuye. Ego birahuye cyane by'ukuri birahuye numva mengo na STF bo bazobabwira ati by'ukuri muko bigenza gutya ni cyabo gimara bivuga riri namwe ndabashimire cyane cyane Imana mwagiye murabana natwe mu biganiro byacu mu kudufasha kutwereka inzira dukwiye kujanamwo dufasha kutwereka abakenyezi bari barasanzwe bakorera kugira nabo nyene bumve yuko aho bandi basanzwe ko barakora bonyine bariko barakora birorera ariko ibikorwa byabo navyo nyene bikaja ahabona ndetse n'abadasanzwe bari nko mu iyo ntara canke badasanzwe babamenya canke babumva babone neza yuko hari abakenyezi bahari basanzwe ko barakora basanzwe kwazana impinduka mugana aho nyene bagifise bibahanze kandi avyo biri mu nzira yo guhinduka. Ndabashimiye cyane ko kaje kose mwaduhaye. Murakoze cyane naye ndabashimiye ariko fatiye kamo umfasi nateye ndagenda ndasaba ko ibiganiro nk'ibi byo bandanye kuko hari benshi batarashikirwa twifuza ko byoshikira benshi bashoboka kugira ngo
ari abashinga ntahe abapfasoni bumve ko urudandaza ndengambibe urudandaza rwiza ruzana inyungu nini kandi mu muryango. Murakoze cyane. Yego murakoze cyane ndanashimire cyane umushinga ntahe nuvuga ni couple umushinga ntahe n'umukenyezi wiwe bashoboye kutwitaba mu kiganiro cacu. Ndabizi ko banasanze bakora urudandazwa igihe cose baba bavuga ati ifo ko mba ku kibanza kuko baza kundondera bambure ariko nuko kumenya ngene muza kubikorana nimbara bakeneye kubasaba impanuro cyangwa kubasaba ubufasha navyo mukabaronka akaryo navyo nibaza ko haba hari mu bwenge cyane bwo kumenya ngene umuntu abikora cyane. Umushinga ntahe ndabashimire cyane kandi by'ukuri ndanabatera n'intege kubanda mumushyigikira urumva mwe miso kumva hari ikindi kintu kinini mwashitseko cyane. kandi twongera dushimira n'abanye kubaba bagiye batendege muri byinshi kuko hataba yabatamenye ambasada inakonga usanga natwe tukumarira kuko uno musi mba bingundiye ejo bishobora kunengera kumwe n'aba batanu yego harimo zo kwibutsa ati bujyanye umugabo n'umutwe w'urugo rero ntucuza gucinyeza ubundi ati ega nubwo biruko urumwerekeza. Yego nango mufasoni sanzwe novuga ari mu muzamukora urudandazwa njabukambibe wese ndabashimire cyane kandi by'ukuri namwe ndayifuriza umugisha mw'ibyo mwa muri ko murakora. Amen. Namwe ndabashimire cyane Rikamariza Yvonne bashikirije kino kiganiro fatikanije n'abandi bari mu buhinga bw'ivyuma. Ndabashimire cyane by'ukuri ndabashimire twagenda nabo turakorana mu buryo budasanzwe ibihe byose Niki Karen Estera ndabashimire cyane by'ukuri kandi nizera ko tuzoshobora kubana kino kiganiro nkuko benshi bagiye barabisaba kandi bifuza ko twogera kure abandi benshi bakamenya ibisanzwe biriko birakogwa na cyane cyane umwe hariya anye mu ntara hagati yaharenya abayumva umengo yaribagiwe yaragize iki ariko nizera turonse ubufasha bwawe bamwe bose namwe musabe ko muradukirikirana mushobora kuba mwarakunze bino biganiro byacu nibaza ko bizokunda. Rero Kamariza Yvonne yamunezero kubana namwe ibiganiro byacu byose ndayifurize kuroranirwa mu bikorwa byanyu murakoze cyane. Umukenyezi afise uruhare rudasanzwe mu iterambere ni inkingi y'urugo n'igihugu ni karahara mu ruganda ntibacura naho biruko siko biboneka mu mihingo myinshi y'igihugu kenshi mu kibano bivaye n'inzitizi zitandukanye umukenyezi arakumirwa gutyo ugasanga yikumiriye ivyo n'izindi ntambamye zihanze iterambere ry'umukenyezi nivyo ikiganiro abahezi b'iterambere kizoza kiraciga nino mu guha ijambo zimwe mu ntwari z'abakenyezi zafashe ya mbere barengera izo ntambamye babera akarura abandi mu kubatahuza no mu kubibutsa ko ari bakirumara. Abahezi b'iterambere akaba ari ikiganiro muzoza murakwirikirana kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi iri kuri Star Times ku numero 106:781 ku misi y'Imana misi yose igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Muzogisanga kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook na YouTube igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. Abahezi b'iterambere ni ikiganiro gifashwa mu mugongo n'ishira hamwe Search for Common Ground biciye mu mugambi wayo tuyage gufashanya ishami ry'abanyamerika USAID.